Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira buherereye ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ho dukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ndabahaye ikaze. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Mu ntara ya Cankuzo abakozi ba leta barahangayikishijwe n'amasengesho y'umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Umuryango mukuru w'igihugu uzokora igikorane co gushimira Imana kuva kuwa 26 gushika kuwa 30 z'ukwa 12 2023 mu ntara ya Cibitoke. Kubw'ivyo Buramatari Boniface banyiyeza ko yandikiye abarongoye ubuzi bwa leta muri iyo ntara abasaba intererano y'amafaranga hategura ico gikorane. Iyo ntererano isa n'itegeko kuko umukozi wa leta wese biranditse neza amafaranga ategerezwa gutanga, ubundi uwusaba intererano ntategeka igitigiri umuntu wese amuha. Akarorero k'amafaranga asabwa: mu gisata c'indero DPE atanga ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi, DCE atanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, umuyobozi w'ishure rifise uburaro atanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, umuyobozi w'irindi shure ryose atanga ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi, umwigisha afise diplome ya lisansi atanga ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi, umwigisha wundi wese atanga ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi, umunyezamu atanga 1000 c'amafaranga y'amarundi, umukozi wese wa OBR atanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, Regideso uwuyitwara mu ntara atanga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi, abakozi batanga ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi, umunyezamu atanga 1000 c'amafaranga y'amarundi. Ibiro vy'umukuru w'igihugu birategekanya imiliyoni 300 zo gutunganya ibikorane vyo gushimira Imana. Hano hariho ikitumvikana mu mafaranga ategekanijwe ibiro vy'umukuru w'igihugu bizokoresha uno mwaka harimwo imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi agenewe ibikorane vyo gushimira Imana. Aho ntawo kwibagira ko umukuru w'igihugu ahabwa imiliyaridi 3 zo gushigikira ibikorwa vyiza Bonne Initiative. Ayo mafaranga yose akora iki ku buryo bagaruka kuremereza umunyagihugu izindi ntererano? Vyose umunyagihugu aba yarabirishe mu makori. Umukozi wa leta atanga ikori ku mushahara akongera akariha ikori igihe cose haguze ikintu akeneye. None izo zindi ntererano n'iziki? Mu gihe umuryango w'umukuru w'igihugu ari wo wifuza gushimira Imana, ni kubera iki intara yose ica iremerezwa kuriha ayo mashimwe y'umuryango w'umukuru w'igihugu? Mbega ko ari bo bahembwa umurengera bakongera bakarihwa na leta ivyo bakeneye vyose, ni kubera iki batokwirihira amasengesho yabo yo gushimira Imana? Kubera iki umunyezamu ahembwa inica ntikize ari we ariha amasengesho y'uwo muryango? Ivyo gusenga birigenga, nta munyagihugu akwiriye kuruhishwa ngo narihe amasengesho y'umuryango, na leta ntiba ikwiriye kuriha ivyo bintu. Nimba bashaka gushimira Imana ivyo yabakoreye nibabirihe bonyene, ariko ko amafaranga yavyo igihugu cayateguye nibakoreshe ayo, bareke kuruhisha abanyagihugu basanzwe batorohewe mu butunzi. Kuvuga ko ugiye gushimira Imana ariko ugategeka uwundi kuriha amashimwe yawe, nubwo ni ubujanja be n'ubuswahili bukomeye. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bikwiriye kuzokwerekana ico vyakoresheje imiliyoni 300 vy'amafaranga y'amarundi zigenewe gutunganya ibikorane vy'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe kuri Facebook.
Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa ni uko mu ntara ya Cibitoke hatowe ibiziga bibiri vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Congo bikaba vyaratowe i Buganda. Ibiziga bibiri bitaramenyekana vyambaye imyambaro y'igisirikare ca Congo FARDC vyarabonywe n'abarimyi bari bagiye mu mirima hakiri kare mu gitondo co ku munsi wa gatanu kw'ibarabara ry'indwi ikaburantwa hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abo barimyi babona ko boba hari abasirikare b'u Burundi boba baratwawe n'uruzi mu nyuma rukabasesa mu gihe bariko baragerageza kujabuka. Ayo makuru ariko arabeshuzwa n'uwurongoye ikambi ya Cibitoke agasigura ahubwo ko hari abasirikare bo mu gisirikare ca Congo. Amasoko atandukanye mu ntwaro aremeza ayo makuru bakamenyesha ko ivyo biziga vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Congo vyabonywe ku metero zishika 10 uva ku ruzi Rusizi rugabura Uburundi n'igihugu kibanyi ca Congo. Abo barimyi baciye batabaza vyihuta abarongoye intwaro n'abarongoye igisirikare batanze itegeko ryo guhamba vyihuta aho nyene. Musitanteri wa komine Bugendana akaba asigura ko vyakozwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara mu guhamba ivyo biziga. Kubw'uwurongoye ikambi ya Cibitoke nta musirikare abuze, asigura ko abatowe ibiziga hari abasuma canke abasirikare ba FARDC bishwe mu buryo butaramenyekana. Nubwo biruko ariko isoko muri ako karere ribona ko boba hari abasirikare b'u Burundi barungitswe mu bikorwa muri RDC boba baratwawe na Rusizi muri iki gihe c'imvura nyinshi. Imikuba y'amazi yarongerekanye bigatuma haba amasanganya mwenayo. Ayo makuru arashimangirwa n'umwe mu banyagihugu twasanze aho nyene agatomora ko ivyo biziga vyatowe ku metero zitari munsi y'amajana 5 kuva ku cambu abasirikare bagiramwo uruja n'uruza hagati y'u Burundi na RDC. Yongera ko kandi ko muri ico kibanza hariho abasirikare b'u Burundi bakunda guca bagiye hakurya ya Rusizi berekeza muri Kivu. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko nonyemerere ngushikirize ino nkuru nyene yavuga ko i Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witoza mu kibanza c'abashinga amateka yishwe. Umwe mu bitoza mu kibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarishwe mw'ijoro ry'uwa gatanu mu gisagara ca Uvira. Ndabuye Sadiki Espoir yishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ndabuye Sadiki Espoir yari uwitoza mu bashinga amateka haturutse mu mugambwe UPDS urongowe na Felix Tshisekedi. Yari anarongoye ishirahamwe ry'abadandaza i Buvira. Bamwe mu babibonye begereye ku bitaro bikuru vy'i Buvira bemeza ko uwo mugabo yarashwe kuwa gatanu mw'ijoro hafi isaha imwe mu gihe yari mu myiyamamazo y'amatora. Abanyepolitike n'amashirahamwe yigenga yahamagariye imyiyerekano kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kwiyamiriza iryo gandagurwa ry'uwo mugabo. Urwaruka rw'abanyekongo rwarazibiye amabarabara ruranaturira amapine banerekana amasanamu y'uwo yishwe. Abagenzi biwe bavuga ko bariko baririra intwari. Bamwe mu banyekongo bari bamwikeka ko yari umurundi. Imbere y'uko yitoza muri Nyakanga bari bamugabishije, niko amasoko avuga. Amashirahamwe yigenga i Buvira akaba asaba abategetsi ba Kongo gukora amatohoza kuri urwo rupfu. Inzego zijejwe umutekano i Buvira zivuga ko zatanguje amatohoza kw'igandagurwa rya Ndabuye Sadiki Espoir. Ubwicanyi nk'ubwo kandi bukorerwa abakandida buravugwa mu ntara ya Nord Kivu aho uwitoza Joseph Combe yishwe ku munsi wa gatanu aho yariko hariyamamaza muri teritwari ya Beni. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi muri Congo nuko i Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hishwe abantu barenga 10 muri komine ya Mangina. Harishwe abantu batari munsi ya 11 basanzwe ari abarimyi mw'ijoro ryo kuwa kane uheze bikozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Iryo bara ryaguye mu kigwati ca Basisale muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abakoze iryo shano bakaba baboneka nk'abari mu mugwi ADF witwaje ibirwanisho ukomoka mu gihugu c'u Buganda. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike Imangana niyo yatanguye kubivuga ubwa mbere.
bamenyesha ko abishwe bose hari abarimyi. Abishwe ni abanyagihugu bari bagiye mu ndimo bicishijwe imipanga, bikavugwa na Mongozi Vunyatsi aserukira amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike i Mangina. Yisunze ivyo yabariwe n'abacitse kw'icumu, Muwongozi amenyesha ko abakoze iryo bara ari abarwanyi ba ADF. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike yaho akaba asaba abanyagihugu bafise imirima i Masiriko, Kivende, Taha, Manzumbu ndetse na Basisare kw'ibarabara rya Mangina Mantumbi kutaja mu ndimo ku mvo z'umutekano wabo. Abanyagihugu basaba abategetsi mu gisoda ndetse no mu ntwaro gukora ibishoboka vyose kugira ngo batuze imigwi yose igisibije mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza wa gatatu w'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa kuba waramanutse munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, hama nyene ukaja ushikirwa n'ano makuru yose uko yakabaye kamwe ku kandi ku gihe.